Hari ibintu byinshi umuntu ahitamo mu buzima bwiwe, hari uhitamo kuba mwiza, hari uhitamo kuba mubi, hari uhitamo gukoresha umwanya wiwe neza, hari uwupfisha ubusa. Ariko ikintu gikomeye abantu benshi bataratahura ni uko ubuzima bw'umuntu bwose bwubakwa n'amahitamo yiwe. Iyo umuntu avyutse mu gitondo aca atangura gufata amahitamo. Hari uhitamo kuvyuka kare ngo akore, yige canke asenge. Hari uhitamo kuguma aryamye umunsi wose. Ayo mahitamo yose niyo agenda yubaka ejo hazoza h'umuntu. Urahawe ikaze mu kiganiro citwa amahitamo. Je wumva ni Alex Live and Viral. Nahaha ni kuri Intsinzi Motivation. Abantu benshi mu buzima bifuza kugira ubuzima bwiza, amafaranga, amahoro n'iterambere. Ariko ntibatahura ko ivyo bintu bidashikako n'amahirwe gusa, bishikako n'ingingo nziza umuntu afata buri munsi. Niba ushaka kuba umuntu akomeye muri kazoza, utegerezwa gutangura gufata amahitamo meza kuva uno munsi. Hari urwaruka rwinshi rwononekara kubera amahitamo mabi. Hari abakunda kugendana n'abagenzi babi, abandi bagakunda ubunebwe, abandi bakijukira ibiyayuramutwe, abandi bagakoresha nabi imbuga nkoranyambaga. Mu ntango biboneka nk'ibintu bitoya, ariko uko iminsi igenda irashira niko ubuzima bwabo busubira inyuma ndetse bukita mu kaga. Umuntu akwiye kumenya ko ataco akora kidafise ingaruka. Ico ukora uno munsi gishobora guhindura ubuzima bwawe bwose. Nimba uhisemo kwiga, uzoronka ubumenyi. Nimba uhisemo gukora neza, uzotera imbere. Ariko niwahitamwo ubunebwe, uzosanga abandi baragutanze ndetse urasigaye inyuma nk'ibirenge. Hari igihe abantu bakora ibintu kubera bashaka gushimishwa n'abandi ndetse no gushimwa n'abandi. Umuntu ashobora gukora ikintu azi neza ko ari ikintu kimubera icy'ingenzi gusa, canke kibera gusa abagenzi biwe bagikora. Ivyo ni ibintu bibi cane kuko ubuzima bwawe si ubw'abandi. Umuntu akwiye kugira umutima ukomeye wo kuvuga ati oya sindabikora. Kuba abantu benshi bakora ikintu ntibisigura ko kiba ari ciza. Amahitamo meza ntaza yoroshe igihe cose. Hari igihe bisaba kwihangana no kwemera kubabara gatoya kugira ngo ejo hazaza hawe habe heza. Nk'akarorero, kwiga biraruhije rimwe na rimwe, ariko bifise inyungu nini muri kazoza. Ukora cane birananiye, ariko bizana iterambere. Kwifata no kwirinda ibintu bibi biragora, ariko birakiza ubuzima. Ikintu gikomeye ni ugukoresha neza umwanya. Umwanya n'ubutunzi bukomeye cane. Hari abantu bamara amasaha yose kuri telefone ata kintu na kimwe bungutse. Hari abandi bakoresha umwanya wabo mu kwiga ibintu bishasha, gukora business, canke kwiteza imbere. Amaherezo ubuzima bwawe ntibushobora kumera kumwe. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, tangura guhindura amahitamo yawe. Dushobora gukora ibintu bimwe bimwe buri munsi ngo witege kuronka ibisubizo bitandukanye. Iterambere ritangurira mu ngingo umuntu afata. Abantu bakomeye ku isi benshi ntibavutse batandukanye n'abandi. Icatumye bashika kure n'amahitamo yabo meza. Abahisemo gukora cane aho guheba, bahisemo kwizera inzozi zabo aho kwihebura, bahisemo gukomeza urugendo rwabo naho byari bigoye. Nico gituma umuntu wese akwiye kwitondera ivyo akora, ivyo avuga, abantu bagendana, hamwe n'ivyo binjiza mu mutwe wiwe. Ivyo byose nivyo biba biriko birubaka canke biriko birasambura ubuzima bwiwe. Ubuzima n'urugendo rurerure. Ntibivuze ko niwakora ikosa rimwe uba uheze. Ikintu gihambaye no kwiga kuri ayo makosa no gufata ingingo nshasha nziza. Umuntu wese ashobora guhindura ndetse guhinduka igihe afashe ingingo yo guhindura ubuzima bwiwe. Amahitamo meza yubaka umuntu mwiza. Amahitamo mabi nayo asambura ubuzima. Nico gituma umuntu akwiye kwibaza buri munsi ati ico ngiye gukora kiranyubaka canke kiransambura. Ndagushimiye ubanye nanje muri iki kiganiro citwa amahitamo yanje. Ndashimira abo maze ukana subscribe kuri Intsinzi Motivation. Nawe utarabikora, ndagusavye bikora no munsi. Hari igitekerezo kandi cy'inyunganizi, wodusanga muri commentaire.